no musi muri komine yacu ya Bukirasazi twaye turamutse natwe duhimbaza umusi mukuru wahariwe umukenyezi kw'isi yose uko murabona uko abakenyezi bose bo muri komine biragorana yuko boshika aho uwo kurwego rw'igihugu bera imisi yose rero twebwe muri komine yacu twama tuca turaba ingene twitunganya kugira duhimbaze uwo musi mukuru. Uwo musi mukuru rero wari utumiriwemwo abantu bose na cane cane by'umwihariko abakenyezi nga tudasize inyuma n'abagabo kuko tuvuga tuti iyo baje bazaranye naho bigira karusho na cane cane ko uwo musi mukuru tuba tugomba kwisuzuma kuvyo tuba twaramaze no gufundika ivyo tworangura. Numva rero ko iyo bahejeje bakazanana umukenyezi n'umushinga ntaye wiwe bishobora rero gufasha mu ntumbero yuko baza barunguranya ivyavugiwe muri iyo nama muri uwo musi mukuru bigatuma byoroha gushira mu ngiro. Twabwira ko umunsi mukuru wari utumiriwe bose atakuvangura yaba ufisa mikoro hanitse canke uwa mikoro make bose bari batumiwe aho ndetse twiyumviriye nk'abakenyezi ko hariho by'ukuri abo usanga bari mu bibazo bitandukanye mu mihana mu miryango ku mitumba twariyumvire kandi no kubatumira waza muri no munsi mukuru atari kuza mu munsi mukuru gusa ndetse no kubaronderera ikizobafasha mu misi mikeyi nabo bakanezerwa. Twabikoze mu ntumbero yuko nabo bogira akanyamuneza no munsi uko no munsi tuba tugomba umuntu aba mu vyiyumviro bitandukanye n'ivy'abandi. Abakenyezi nibo bari benshi mugabo harimo n'imfuvyi zirya zireze hamwe n'abatama. Twaravye ivyo twe dushobora kuronka nk'abakenyezi kuko twabikuye mu vyo twimbuye mu vyo turiko turimbura vyari ibigori intete z'ibigori bashobora kufungura. Turavye umwe wese yatwaye ibiro 15 vy'intete z'ibigori hamwe rero n'agasabuni murana ko bariko baraduhimiriza ko dukaraba neza. Turaba rero isabuni zibiri batugaburiye agapfumba udupfumbatwa ibigori n'agasabuni twavyakiriye neza baraduhaye akagari twaye tugagomba tukiri bato ko twarima none ko tukagira utwo twimbura twashimye no kuri kwimana yonya kugira irembo mu rugo nyakujanjana mu mahoro y'Imana mpari tiro n'izuba arakanezerwa hari Kristo arampaye akagari arangiriye neza arampaye agasabune njya gukaraba ibi bishambara aranteye iteka dawe ndafise imyaka 76 jewe ingorane mfise muri nyamukuru narabuze ibibondo byanje mugabo Imana yarasubira yanyongera mbura no mushinga ndaha irasubira rampa nari mfise abuzukuru nabuzukuruza ndafise umuryango aho mvyagiye nuko muzamagara gusa jewe nitwa inararibonye urabona imyaka maze ndabahanura n'abakazana bangaye ndabafise ega ivyo kuri umukenyezi wuwo nafata isuka rime nafata ibibondo afise arere nareke kwigenza bitaboneka arere yabifuvye yo umugenzi we yaramusigaranye gushika amererwe neza mu rugo ivyo kuri abo bashinga ntahe nabo nyene nibigarure mu ngo zabo urugo rugira babiri ntirugira umwe nugire Kristo. Twagize urukino bwa mbere rw'umupira w'amaguru byasigura byinshi hampande yo guhimiriza abakenyezi cyane cyane guharanira amahoro n'umutekano mu budasa bwacu. Harimo kwerekana yuko atakintu na kimwe tudashoboye kuko burya mu minsi yahera nta muntu yarazi yuko abakenyezi twokina umupira w'amaguru. Hama kandi turashiramwo ikijanye no gusiganwa ku metero 100 aho yaba umutamakazi yaba ukiri muto bose baja guhiganwa bakiruka. Naco nyene cyasigura ko hari ibintu dushoboye abantu bakunda kwiyumvira ko batoshobora mugabo dushoboye. Twashizemo gusiganwa ku makinga naho nyene abakenyezi ntibakunda kuvyishiramwo cyane
na cyane cyane yuko ngaha muri komine yacu atabakenyezi bagendera ku makinga, ariko rero twashatse kwerekana naho nyene ko atakintu na kimwe dushatse twega abakenyezi tudashoboye na kimwe, byose turabishoboye. Icambere cyoco nuko umuntu yababwira ko umunsi mukuru duhimbaza atari uwo mu birori gusa, ahubwo kwirimbura umuntu akaraba mu mutima we ati mbega none jewe nk'umukenyezi, na cyane cyane ndabiye kuri iki kivugo ko kivuga yuko ari uguharanira guteza imbere agateka k'umukenyezi. Joho ubwanje umukenyezi ndiko nkora iki canke nakoze iki canke nzokora iki kugira ngo agateka k'umukenyezi kubahirizwe. Tubumve rero yuko atari undi muntu azoza avuye ku inyuma ngo aje kugateza imbere, ari twebwe ubwacu bwa mbere, na cyane cyane ko umukenyezi adashobora kuba afise ngo agateka adafise amikoro, nuko umukenyezi arondera igitunga umuryango, ikimutunga na cyane cyane mu buryo bw'amafaranga, ku buryo agira icyo ashoboye mu iterambere ry'urugo. Niho tuvuga tuti umukenyezi wese yari ngari karatwumva arabe mbega jewe ndiko nkora gute. Hama uwo munsi mukuru kandi ubaye himirije amatora, navyo nyeco tuvuga tuti mbega wa mukenyezi we kuri iki ufise uruhare uruhe imbere y'amatora, uri kuyitegurira gute, aho ubaye uri kuvuga iki ku kijanye n'amahoro n'umutekano, uri gukora gute. Mwese akiraba kuko amatora ashoboka iyo hari amahoro n'umutekano. Turababwira kandi none uyiteguriye gute kuyajamwo, na cyane cyane kwitoza ko tuvuga tuti baduhe ibice 30% ntibazoshobora kubiduha tutitoje. Bumve ko dutegerezwa kuja mu migambwe kuko gushiki ubu nta bigenga dufise muri komine, tuje muri migambwe kandi twiyemere tuyihagararira iyo migambwe turimwo ku buryo babona ko dushoboye, kugira ngo badushiremwo ku ntonde natwe tubemwo mu bazohiganirwa ivyo bibanza byo kuja mu nzego zifata ingingo. Ikindi naco ndababwira ni ugushigikirana, ntibafate babonye umukenyezi yitoje ngo nta maji twomuha, ariko ahubwo dushigikirane kugira ngo natwe dushobore kuja muri izo nzego zifata ingingo, na cyane cyane ntituje munsi y'ibitigira ibisabwa, kuko nko ku nzego zo ku mitumba umuntu aritoza no ku gatwe kiwe, ntibitoza kubera imigambwe. Naho nyine tubahanura yuko baja mu bikorwa by'iterambere, baja muri ayo mashirahamwe kugira babone ko ari abakenyezi bashoboye, na cyane cyane kuba bizigirwa, kuko ntibashobora kugutora utari umwizigirwa. Mwese raba igikorwa yokora ubunyene mu kwitegurira ayo matora, ahereye ku kubungabunga amahoro n'umutekano ahahereye. Urashoboye sesenge wanje, urashoboye we mushikanje, urashoboye muvasoni wanje, reka ndabahaye gize abakenyezi bashika ku mutima. Mukenyezi urashoboye.